nkunda kuvuga yuko abakora ibyaha bo barabishishikaye. Burya turi muri cya gihe, urabye neza turi muri cya gihe kigoye kimwe Yohana yahishurirwa aravuga ngo uwandura nashishikare yandure abigiremo umwete mwinshi, ariko n'ugororoka nawe ashishikara agororoke abigiremo umwete mwinshi. Nimba ugororoka ushishikara ugororoke, ntusamazwe n'ikintu na kimwe. Igihe cyo gukora niki, igihe cyo gutanga amahera yawe niki. Mbega niwapfa bazoyaguhambana. Umve, hari abantu bayatanga bigoranye, n'agashikanwa kabanza kukavunja, kandi urabizi neza ukuyemo ibihumbi 10 sibyo bigukenesha, ukabanza kujya kubivunja. N'amahera yakoresha bicitwa uyu munsi. Igihe cyo gukora niki, kuko niwapfa ayo mahera azosigara kuri konte, abandi bayarye bayakoresha ibyo bishakiye. Byo twofuma dukorera Imana, twitange mu gikorwa cy'Imana. Inzu nziza z'inzu z'Imana tugerageze dukora ibishoboka, kuko iyo turaririye kuja nta nzu tuzokubaka. Oya, burya turiko tuzubaka mu mafaranga turiko turatanga ubu. Uzanzu tuzoja kubamwo mwijuru, tuzubakisha ibikorwa byiza turiko turakora uno munsi. Ejo bundi sinzi wirote ngo arota yaraheze mugabo itagiramwe amarira. Ndavuga nturaraba neza izo ridi gituma tutagiye. Uwundi nawe ngo yasanze urumva hatagira kwa madirisha. Uwundi ndamwibuka yigeze kumbwira ngo yari yubatse igera ku madirisha emwe, ngo yaraje ko nifira no kuvuga ngo aho bagejeje habaye aho. Erega burya ibikorwa by'Imana turiko turakora no kubaka amazu tuzobamwo. Erega gukizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntibihagije. Igikurikira bandanya wezwa, hanyuma ukorera Imana ukoresheje inkomezi zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'ubyiyumviro byawe byose, ukorera Imana, kuko hariho impera tuzohabwa hariya. Ego abakoreye Imana bazohabwa impera, bazokwambikwa ibitsibo.